ati igisirikare gihagaze neza muri Kongo igisirikare cy'u Burundi timuga M23 iravuga yuko yishe abasirikare barenga 200 b'u Burundi. Aha niho nagomba guhagararira. Uwo yabivuze ninde? Yabivuye biciye kuki? Kimwe gusa nagomba kubabwira ko muri bino bihe hariho iyindi ntambara y'ubundi bwoko, intambara y'ururimi, intambara y'umunwa, intambara yo kuvuga. Iyo rero umuntu bimunaniye ngaha mu gifaransa niho bavuga ngo les filles vides font beaucoup de bruit. Iyo umuntu ananiwe hariya acashangura kuja ku mbuga ngurukana bumenyi akavuga igitigiri kinini, nabivuze neza mu ntangamarara yuko burya ibitigiri barungika no kugira batera ubwoba hahamure mwebwe abarundi, muvuge muti abana bacu bahonye. Mwibaze igitigiri c'abasirikare 200 murazi ngene bangana, abo bitavye Imana vyoyoberana tutabeshanye. Dushiremwo umutima n'ubwenge tubanze twimvire igitigiri c'200. Ngira nce ngaruka nijya bavuze France 24. Ije France 24 jewe mu biro no muhira nkurikirana France 24 riyere ku televiziyo imisi yose. Ico gitigiri nta na rimwe ndakibona giciye kuri televiziyo. Mugabo mukagenda hajya ku mbuga ngurukana bumenyi hariho France 24 yindi iza atarijya nambari iyo bakoresha bo nyine abandi bakitira France 24, ahubwo sinzi ngena France 24 aritwara kuko baribeshera. Jewe nemera ikintu giciye muri kanale twita officiel, nahandi kuyibeshera hariho bimpayira ndakurikira ndabwira abantu bose ntifasha kuraba barakibura ku televiziyo. Mugabo ugiye kuri réseaux sociaux YouTube uragisanga mugasijya France 24 reyere. Nibaza rero yuko abantu baraciye ubwenge barakomeye mu bintu bya informatique, barakwiza ibihuha bakavuga yuko bisha abanabana mugabo atari byo. Mbega hoho uri kuragwana ya mu gisirikare bavuga ati kwica n'intuze ya nyuma, he kwica subuhize. Abageze ku abazi ubwenge ntugwana kugira wice, ugwana kugira ngo ushike ku cyo ugomba gushaka ata bintu byinshi bihahoneye. Aha rero nkaba yaba makungu yarakerebutse, aha bari ko barirega ejo nejo bundi yoba hamagajira he ati mwe mwaramaze inganda. Twebwe rero ku ruhande rwacu ibituraba nivyo kugwanya umwanzi, gufasha igihugu kibanyi byarabaye kandi n'ubu bibandanye biba, kuko umutekano kumbibe duhana turawukeneye. Igihugu ca Kongo kitafise umutekano Uburundi ntiwugira. Nikimenyamenya ngira mwarabonye mwese yuko mu mpera z'umwaka no mu ntango z'ubu kare twahora twamaga mu ruhagarara ibarabara rya Bujumbura Rugombo hajya mu Nyamitanga Gihanga hakunda kuba imitego myinshi, abagizi ba nabi bakica abantu bagategera imiduga bakayiturira, ika n'ibintu bigasaba kugwa abene gihugu birondereye. Mugabo kubera twagarukanye amahoro n'umutekano mu karere dusangiye, abo bagizi ba nabi nta handi bapfa, niho binyegeza bakahagira ikirimbiro hanyuma bakaca baza kononera umutekano w'igihugu cacu wabene igihugu bacu. Aha rero murabona yuko byagenze neza. Ibiye hariho abantu bitaryohera, abasuma babandi, abambuzi, abagizi ba nabi bamenyereye gutungwa n'ivyo batabiri yakuye. Barabuze rero isaganirizo birabangira, baca baje rero kwandika ibi yuko abasirikare bahonye hehe, kuko ubu ubatungira umutekano neza. N'abakongomani barabivuga neza. Ejo bundi hariho n'ikiganiro Mozaique nagize kuri radio televiziyo Isanganiro, hari abakongomani bavuze neza
abasirikare b'abarundi akamaro babamariye aho bari n'ibikorwa ingene basigaye babikora neza, bakagenda no mwijoro kuva Uvira ugenda za Bukavu, basigaye bagenda no mwijoro atabantu bakibategera ngo babambure, atabantu bakibanyuruza. Kubera iki? Ingabo z'u Burundi ako karezi gakontora neza zifatanije n'igisirikare cya Kongo, kuko twege abasirikare bacu ndaza kubigaruka ko wavuze ngo bariba mu mitakataka, ngira biba abanyamitakataka gusa, sinzi ko aribo bafise byinshi gusumba. Mugabo abandi bose bavuga bati abasirikare b'abarundi ni ntungane, ushaka naho bamwe bavuga bati ahubwo yaba ibisirikare bindi bimeze nk'igisirikare cy'u Burundi akarorero keza, ati byo baye byiza ugutuga nta gutorera. Mugabo abo munyamitakataka batubabarire turaza kugigarukako, ngira nabo nyene ntibahagaze neza. Rero nashaka kuvuga yuko ibi ibacisha ku mbuga ngurukana bumenyi nukuburaba abaribo nico bashaka gushikako. Nabivuze neza yuko bagomba guca ivutu abasirikare kumbure batari hariya badahanganye n'uwo mwansi, mugabo barahandi bari kwitegura ati ntimuze nyabona basi baheze. None ko baheze twebwe atavyo tubona, ata raporo dufise, aba batwara atavyo batubwira, none bo baduhisha boduhishiriza iki? Kandi mu gisirikare noneho baratanga raporo. Abasirikare sukuvuga yuko batitaba Imana, bari ku rugamba ntibaterana amashugwe. Ivyo nivyo twasinyiye. Nungaha no muri dushe uranyerera ukagwaho kitaba Imana, mugabo uguye ku rugamba avuga yuko waguye nyene ku Gifaransa ntibabivuga neza kuri champ d'honneur. Gikorwa rero baba warungitswemwo hariho kugarukana amahoro n'umutekano ukagishikako. Muga rero bishitse umuntu akitaba Imana nkuko bamwe bagiye barabivuga, ntibinyegetswa. Bega twobimenye bo binyegeza hanyuma ngo bashike kuki? Abo bantu batwarira hejuru bavuga ngo imiryango yabo bamwe data baravuga ngo barabuza kugandara. Bo kubuza kugandara iwawe gute? Hama kubimenyesha igisirikare kirafise umurongo gica ko kugira babwire umusirikare yitavye Imana abiwe abasigwa yuko umusirikare naka atakihari, hanyuma ikiziga ciwe bakakizana. Witavye Imana baramunzana naho bari muri Centrafrique, naho bari muri Somalia, bendaritse ngaha duhana urubibi, baramuzana babihishiriza iki? Ntacyo guhisha. None umuntu wese ntabise umunsi azokwitabira ku Imana. Aho umuntu wese arafise itariki yiwe yigendana mu mufuko. Hama rero nta kamaro ko guhisha umuntu atakiriho ngo bihisha ngo ugire. Abo bantu muri ko muravuga mwavuze kuri hospital militaire bagiki, je nibaza yuko batamenya aho bitura. Nimba batabaye nabo nyene inkabuzo batumwe n'abandi babandi bashaka kuza kwerekana ibitari byo. Ngaha mu gisirikare ahanyene turafise igisata kijejwe ivyo nyene kubwira nyenewe ati naka byagenze nabi. Umusirikare dusangiye umurundi umwana wacu, kuko igisirikare abana bacu n'abana b'igihugu ntakiriho, barabivuga n'amatangazo yo kubikarabika. Rero suguca rero baja hariya ngo bavuge ngo igisirikare cy'u Burundi ngo kiranyegeza gusa tituja ku maradiyo ngo tuvuge ngo abasirikare ngo bangahe bitavye Imana, hama tuje dusoma urutonde twaba turiko tubibarirande. Umujejwe aratanga itangazo mugabo akavuga ati umusirikare yahora akorana mu ibatayini yaritavye Imana, hazoshingurwa itariki zinizi. Hanyuma abavyeyi bararonka n'imodoka ikaza kubatora muhira iwabo, hanyuma ikabazana bagategura gushingura uwo muntu wabo, bagize inama bumvikanye ingene bigenda naho bamushingura hariho. Hanyuma n'uburyo bwo kumufuba burategekanijwe barabutanga n'ibindi bijanye navyo bitari bike nto kuri gonda vugira ngaha. Rero uwabajije ncangirako ati mbega uwitavye Imana muri Somalia n'ahandi ko hari ivyo bategekanywa n'iki na Nations Unies,
igikoco muri Somalia gifashwe mu minwe n'ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika, nibo busaba ingabo, bugasaba ibihugu bihurikiye muri iryo shirahamwe yuko bwotanga abasirikare cyangwa ugatanga ibikoresho cyangwa bigatanga uburyo. Hanyuma ishirahamwe rya Afrika niryo riheza rigaca rimenya ingene rifata abo basirikare bari kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu runaka. Aho rero haca hasinywa amasezerano hagati y'ishirahamwe rya Afrika hamwe n'igihugu catanze ingabo, ingene umusirikare azofatwa, kaba agasabuni agashiruka bute, yitaba Imana canke akomeretse, aho bakabigira ibiharuro n'ibindi. Ivyo muri banishirahamwe rya Afrika n'ishirahamwe rya Nations Unies nko muri Centrafrique, naho nyene niko bigenda, hoho barasubiza n'ibitari bike, urumva n'ishirahamwe riba ryagutse. Ku gihugu ca kibanyi ca Kongo, amasezerano yibanze yarabaye ubwa mbere kwari kugwanya umwansi dusangiye muri za Red Tabara za FNL za Wampeba, ingene zari zigize akagaga mu ngana ngaha, baza guturira ibintu ngaha bonona bica abantu buringa gatumba byose murabizi. Aho rero igihugu ca Kongo kimaze kwemera yuko dufashanya kugarukana amahoro n'umutekano, murumva ivyo wese twabanza kugira, twanyarutse ubwa mbere kuzimya uwo mwansi, ku mwaka uburenganzira n'ububasha bwo kubandanya yonona igihugu cacu. Hanyuma bwa kabiri hariho intambwe rero baza barabandanya bagira uko iminsi ikura. Uwa mbere twaheza tukabona yuko vyaheze, amasezerano abandanya asubirwamwo yongererwamwo. Hanyuma uko bimeze abasirikare bafatwa nako, iryo nibanga ry'abasirikare. Sinoja ngaha ku maradiyo n'amateleviziyo ngo ndababwire umusirikare waronka ikiye canke hariki. Ico ujayo ni wakizi, kandi naho mu babazo ntavyo bababwira. Kandi rero sijinjejwe kubivuga, muvyo njejwe kugumya ibanga, kandi narigumye. Abo nyene barigumye, kahari katahari, ivyo ni bene vyo babizi. Kandi nibaza yuko atawuraza kwidoga ngo ndapfuye ndi nzara, ngo ndafashije iki niki. Cyo muri Somalia nakimbajije mwishira hamwe nabiba ya Afrika niryo risaba ingabo yuko zigenda kugarukana amahoro umutekano aho bikenewe muri Afrika. Kuva mu 2007 niho ingabo z'igihugu cacu zagenda mu gihugu ca Somalia, tugasinyananira amasezerano, kandi ingabo z'u Burundi zarakoze birashimwe. Kuva aho twatanguriye kwibatayo imwe tuja kuri zibiri, hafi abasoda baba 2000, hamaze igenda igitigi kigenda kiraduga gushika aho dushika hafi 6000. Zarakoze birashimwe gushika naho Mogadishu ingabo z'u Burundi zakoze birashimwa, mbere n'abasomali barabizi. Aho zagaruye n'ikirindiro no kuvuga icicaro c'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi c'igihugu ca Somalia cari ciganjiwe n'abashabab bayita Gashandiga mu Somali, Gashandiga. Kandi ntivyari vyoroshe, n'ibindi bice bikomeye ahantu bita pasta factory, milk factory, military academy, habanje gufatwa universite, icicaro ca kaminuza, hafatwa n'ahandi barabara bita Terebunka, industrial road, aho hose hari hagoye, na stadium. Ivyo ndabivuga kubera iyo nari ndanahazi. Rero tumaze kuhafata baragura igisagara, baratanga ibice, intara, uburere. Burundi buca mu Mogadisho mu karere ka mbere, babushira mu karere ka gatanu bita Joar. Ubu rero izindi ngabo z'ibihugu vya Afrika, Uganda, Kenya, Ethiopia na Djibouti
baziha ubundi burere aho hose bagiye barakora kuri ayo masezerano y'ishyirahamwe rya Afurika mu 2021 niho babona yuko umutekano usa n'ugarutse kubera hamwe hamwe ahita ngabo zagiye zirafata no kwigisha rero igisirikare ca Somalia vyarimo kuko sukurasa no kugwana gusa kwari kugarukana amahoro n'umutekano mugabo kwigisha n'abasomali kugira ngo bacungere umutekano w'igihugu cabo ivyo rero vyarakozwe ku rugero bigeze ko birashimwa baca bagira bati reka dutangure gutegura ico bita transition tuve ku mfashanyo y'ishyirahamwe rya Afurika byonyene dutangure kumenyereza abasomali bajemo koko baca bayita atmis ni ntuze ya transition kugira bashiremo abasomali barafashanya barakora ibikora inka birakenda neza akarere baragakora neza mugabo muri uwo mwanya harimo kugabanura ibitigiri vy'ingabo zarungitswe n'ibihugu vya Afurika buke kugira ngo ibirindiro bimwe baze barabisigira abasomalia bonyene muga bafashanya mu ma operation mwamwe aho hari mu 2021 gushika 2023 baca bariyumvira bati none reka ahubwo turabona yuko biriko bigenda neza duhindure kandi twite awusom abasomali binjiremwo gose bafata ibintu mu minwe ingabo za Afrika zigabanuke gose muri aho inshingaruka twaravuye ku 6,000 baza baragabanura gushika ku 3,000 barenga gatoya mvuze 3 si 3-0 ni hafi hashobora kuba mu canke barenga ko bakeye turababwira tuti aho nta ngorane kuba ariko barafata ibintu mu minwe nibisanzwe akarere ducungereye na karere kanini kajoa abamaze kujayo barahabonye si hagufi Mogadishu na hantu uri kurakora hagize ikigorana abatabazi bo ntibonyaruka muri rigabanwa rero ribandanya rya EUSOM niho amasezerano iminsi yose yamari hagati y'ishyirahamwe rya Afurika n'igihugu catanze ingabo mugabo rero igihugu ca Somalia hari ukuntu cavyinjiyemwo amahoro ngira yari karagaruka baratanga bati twifuza yuko ibihugu bizotanga ingabo vyo bingana gutya baravuga igihugu c'u Burundi ingabo bifuza yuko zicotanga baravuga igihugu ca Uganda ingabo zotanga Kenya ingabo zotanga Djibouti igihugu ingabo zotanga Ethiopia ntibayishizemo mugasimvugira Ethiopia aho nico nita proposition baraje no ngaho iwacu abasomali baravugana n'urwego kubona abansi ngene vyogenda ku gitigiri batanze mu gisirikare cyacu barabwiye bati murazi ibikorwa twakoze babafashije twebwe tubona yuko igitigiri c'ingabo tworungika kitari munsi y'ibatayo zibiri hamwe n'abasirikare bajejwe gufasha byo mu kirere indege inite zibiri ndabivuga gutyo kandi niko bimeze sango ziriyo abasirikare bakora mu ndege bariyo hanyuma Somalia baguma bavuga ibiri munsi babitahura ntitwavyumvikanako baca batahana ivyo baca babwira bati banganuka ari bakeyi n'akarere ducungira turakazi twebwe ingabo zacu ntizishobora kubandanya igikorwa turi munsi y'ibatayo zibiri ibatayo imwe gusa ntibikunda n'ivyo rero vyashitse ishirahamwe rya Afurika byasavye ingabo yuko ibihugu vya Afurika yuko vyotanga ingabo zizokora muri ico gikorwa ishikete ryaranditswe riragenda kuko ishirahamwe rya Afurika niryo ritanga ingabo niryo risaba ingabo kandi niryo rihabwa ingabo
kandi iryo ritanga n'ibitigiri by'igihugu kimwe kimwe cyose. Umva Somalia baratanze icyo no kwita proposition yabo, hanyuma natwe turandika neza ibyo twavuze tuti munsi y'ibatayo zibiri na unité zibiri zo muri ndege, abo ni bake dushobora gutanga, abarengaho nta ngorane turabafise. Rero ishirahamwe rya Afrika ntirishobora gushika uno munsi, nico gituma wabajije ikibazo nta ngingo ya ishirahamwe rya Afrika irasohoka himije kandi inama iraba ivyo nyene izobumenga mu mpera ya kuno kwezi kugira ngo batange ibiharuro ntabanduka y'ibihugu n'igitigiri y'ibihugu bizoja kugarukana amahoro n'umutekano canke ibibandanye bitsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia.